araje ngaha bariko baravuga ko abijya bintu vy'ikimazi jewe ariko sinabona narifuza gutanga ikimazi ariko sinabona ico notanga hama ndavuga ati jewe reka ntori yibahasha ndabwira Imana ati Mana jewe ndayitoye jewe umfashe muyindwi nyene hazogere narose amafaranga buryo nari niyemeje naratashe mu ijoro hama musazanje acambwira ngo kandi wese ndakugurira ifanta mwino misi acama icya kabiri cyayo mafaranga nari niyemeje urumva yacayagwiza ko kabiri asha kwa Mungu naciyenza ndayatanga ikindi Imana yakoze maze gushika mu iki kibanza je nashitse mu kwezi kwa gatanu nahora afise indoto zibi byose birahera nararota nabi cyane ku rugero buteye ubwoba nari ifise inyatsi ziteye ubwoba nta na telefone natunga yacimeneka no ku kazi n'amafaranga naronka sinabona yaje ariko kuva aho nshikiye ngaha nta na telefone naryari yaraguye hasi nigeze inameneka murakoze kumviriza imana hagurutse nshinge naye kuvy'Imana yankoreye hari ku munsi wa kane umukozi w'Imana avuze ngo abantu bashaka kubatizwa nanje ndahaguruka numva byamfashe ubwo nyene nza numva umutumbwiye ati haguruka nawe ugenda ubatizwa hama ndashima Imana nari mfise umusonga wagumucumitira ngaha ikindi bikaza ngaha munda kuva rero mvuye muri abo mazi umusonga ubu warakize ubu meze neza nuko umuntu atarabatizwa mu mazi meza yumva asiganirwa kuja muri ubwo bwiza ndanezerwa ubu kandi nta munezero je nigera ndonka kuko nabura abantu bose munabona uko bose mbona uko bantera ishavu nta muntu twayaga ngo duhuze ariko ndashima Imana ubu meze neza amashimeshi Jema gatenga nshima Imana ku bitangaza Imana yari inkoreye ejo ku mugoroba mvuye ku kazi narashitse nsanga umwana aragwaye mu gitanda araremvye ariko aradahwa ariko mama we yari yaje gusenga araza barasengera amazi bamaze gusengera amazi ayatahanye umwana kumwanya adahwa aragera igihe wenyene arabona ati birasa umwana agacaza nyene aho ndi akanyegeza ngo papa ndababara muntu nabwira mwana uhumura ndagusengera urakira je nafata amazi umadama yashikanye ndasengera avuga ati Mana aya mazi ahinduka amaraso mu gishingo cyo kumukiza umwana acara yanywa amaze kuyanywa acara aryamye n'ubundi agiheza kuyanywa acara dawa amaze kudawa ndasubira ndamusengera ngiye kuryama ica birahera yavyutse mu gitondo yiruka ndavuga ati Mana uri gitangaza wakoze ibikomere muri iki kibanza hanyuma irongerera nyubakira urugo ndi ngaha muri iki kibanza naye narabwiye Imana niwanyubakira urugo nzohagarara imbere y'ishengero ndagushimira none nshaka kubishitsa rero kuri ivyo vy'indoto navyo mwatubariye shewe narabonye ndiko ico gihe nshaka kugira mariage ndiko ndurira ahantu mugambona ikintu kintangira cambona we mwungere wacu uragikinguye nyene kiravuyeho cambona ahantu heza cyane ndaryoherwa Imana irishuye ibibazo vyanje byose rero ndabashimiye Imana ibahezagire cyane hamaje nagomba gushima Imana ikuru cha byose manze gushima Imana ingene yampereye agakiza umugabo wanje akaba yarahevye inzoga kubera yaraborerwa cyane hamica kabiri ndashima Imana hari mu kw'icenda itariki 9 umugabo wanje yafashwe n'ikintu kimukubita ikofe mu mutwe kimaze kumukubita ikofe mu ijoro nabonye umugabo avyuka agenda yiruka ko minduru gohera ico gihe ntiyasubiye gutora ubwenge byaciye bitera byanka atangura gusara hama maze gusara niho yankubise ibenga mu mutwe rya mbere ari nkubita ngaha hamirindi ayandi nayo yanterera hanze ikuru cha byose ndashima Imana kuba Imana yarankingiye urupfu nkaba nkiriho ndi muzima nubwo nkifise ibitero bigomba ko nokwahukana kubera ndagwaye umutima uwo mutima yageze ku mugoroba uranja umaze kunjya nkabura amahoro bigashaka ko ninjira mu nzu nkabona yuko no tumanja mu gahinga nkayerera bitero nyene ivyo nyene bitwateye umugabo nivyo bariko baragutera ariko hamwe n'Imana uze nejo nawe uze twongere tugusengere ariko turangiza umugabo wawe yarakize ego yarakize ubu yarakize no kwenda shima Imana komera mashi akaba yarakize mwumva atari byo gushima Imana gose
ndashimira Imana kuba yaramaye akazi nkora, kandi nongera ngashimira Imana yatumye batonya banje ndabaronka, bari bamaze iminsi 3 batabonekana. Batonya banje batonya cyane gose, iminsi 3 batabonekana, batakaye mu ijoro ku munsi wa gatanu. Mugabo nje narapfukanye ku mavi yanje ndasenga Imana y'igicaniro cya repentance. Batonya banje dimanche navyutse mbona baje. Amashi kunano wakoze. Imana imbabarire kubera ko hari ntahe nagomba nsubirana inyuma. Mu bimenyetso umukozi w'Imana yari yatubwiye tuzobona vy'imbeba vy'inyoni, je narabibonye ariko wa mbere ndabona imbeba mu kabati, nari maze iminsi nsa n'urwaye, imbeba ndayibona isa nyene nigomba gupfa. Rero ni ukurukurikirana rw'amajambo umukozi w'Imana yatubwiye, ndayifata ndayisohora, nduzura ubushobozi ndayiturira. Aho hari mu gatondo ca ndagenda nkugiye ku mirimo. Mugangeze ku mirimo biranka ndasinzikara ndagwara ukuguru. Ntashe mu masaha yo mu ijoro no ku kazi nivyakunze ko nkora niriwe ndyamye, ca ndabona inyoni nayo yafatiwe hejuru amaza kwidirisha. Ndayimanura kubera ko nyene vyari vyabaye mu gatondo vy'iyo mbeba, hagumye hagaruka urukurikirane rw'amajambo umukozi w'Imana yatubwiye n'amafoto ngahanda yafise. Mbonye ukuntu yasungaye hejuru kwidirisha, ngomba kwimanutsa umudahara kubera ariwo nabona hafi. Mugabo madama arampuza ati reka, ca ntora akandi gakoni ndayimanuza. Imaze gukoroka nja mbona imeze nk'iyakomeretse ku kuguru. Ico gihe ukuguru kwari kwiriwe kuranja biteye ubwoba. Na yene shanuzura ubushobozi ndavuga ati ndakugira nka yambeba. Imbeba ngiyi inye ngombe ndayiturire. Inyoni nayo ngiyi inye. Ca ndayikorora ni ukurukurikirana rw'amajambo mwatwigishije, nayo nyene ndavuga ati ndayiturira. Muri izo saa 2 ndayiturira. Yamaguru yarabandanije anja, nuno munsi nace ngaha ngwaye amaguru. Ishatumye ntera guhaguruka kugira ngo nshime Imana. Mu mwanya namaze hajya abo twisharanye babona ko nabuze amahoro, amaguru anja nkagira uko unye sinigeze nicara ntumbereye. Mugabo hageze igihe nkiriko ndakekeranya ndoda amaguru hasi ku unye numva ntariko aranja. Ni isaha rero tuvugana amaguru ntariko aranja numva nakize. Imana yompa ntizosubira kugaruka kundi. Imana ibahezagire. Abahungu Hamari amaze kuryama ari mu gatondo, umwe abyutse arabura itelefone irimwo imirongo nyene y'ivyari mikashi amafaranga menshi cyane. Uwo muhungu rero wundi atangura kugenda, turayibura. Uwo muhungu aragenda aravuga ati telefone ndayibuze. Hamari turamutelefona twamaza nta telefone woba watoye. Oya, burya igitangaza Imana yakoze. Kwa gatandatu mu gatondo niho byabaye nyene inza ngaha gusenga nihevye, ndavuga uyu muhungu w'umwisho w'umugabo wanje aburiye telefone mu nzu yanje, kandi irimwe imirongo y'ivyakazi be n'amafaranga menshi. Ahabya natamba mvuga ati umutima wose uguma mvuga Mana iyi telefone nukuri nimba urya muhungu yayitwaye afuma yigarura yiterere mu nzu bitwe ko tuyibonye. Uyu umukozi w'Imana aguma avuga ngo ibyo mwibaza mu mitima yanyu byose Imana bifitiye ibisubizo. Nanje naguma mvuga ati Mana nukuri nanje umpa igisubizo irya telefone iboneke. Igitangaza rero Imana burya yakoze. Kuwa Mungu saa 2 z'ijoro yagiye yumva umuntu amutelefona ngo hari umuntu jenga telefonye ngo yambwiye ko yatoye ngo telefone yawe ngo muri bisi. Ndavuga agutelefone saa 2 yego ngo je ngo nduwore ngo mu Rubirizi ngo duhurire ngo ngaha ngo mu Kinama ngo kwa Siyoni ngo ndayiguhe nguzanye ngo n'ibihumbi ngo 200 ngo nyine ngo nayikosomyeko. Turavuga aho gitugende mugabo nkeka abantu bagomba nyine batwiyice. Tuva muhira saa 2 z'ijoro tujabe no mu Kinama. Gitangaza Imana yakoze abo bantu baraje ari abantu batatu. Bena ya telefone nyine bayifise. Arayimuhara basanga ibintu byose birakwiye, amahera yose arimwo. Aramubwira ati yewe rero nakosomye kuri 200 ubanza kumpa ivyo 200 kwanza. Arabimuha avuga ati curaba n'ifanta rero umpa acha mu 15 amuhimba 35. Aravuga ati naho ari kusa 50 nabimuha. Ico nico gitangaza rero nishimye Imana yankoreye. Naguma mvuga ati Imana nimba nama ngenda gusenga ahantu ndahamara amezi menshi, ndahamaze nk'amezi 2. Ikindi kandi je umugenzi wanye yajanzanye hano hantu kandi nahaje fise ikibazo mu nda. Inda yaruzura ikabyimba ndiye utuntu dukeya nkumva mpazi. Turaza nyine ndinjira hari umukozi amarambya ufise ikibazo mu nda. Ego aransengera.
guhera uwo munsi bica birahera yanda ntiyasubiye kuzura numva njya nyene kandi nkumva nyene ko ndiyeme bimeze neza numva remwo mpera amashimana yo ngaha irakomeye cyane irakomeye gose burya kajya karirimbo wadutekero rya munsi jewe muhira hose nagumye ndakaririmba mbere wamenga nasaza naguma mvuga ati Imana irya telefone ize kugaruka batubwiye ko ivyo twibaza byose mu mitima Imana bifitiye inyishu umpe inyishu y'irya telefone n'imirongo y'ivyakazi n'amahera menshi uyigarukane igitangaza Imana yankoreye n'iki mwami Yesu abaheza